y'umwaka umwe muri equipe yitwa Real Madrid ntavirira equipe mutanga ariko nibajije ikibazo kuko imizi yose byamabiza iyo bisa nkaho ari mu kantu mukaga mu bihe byiza donc oya ariko wowe nyuma oya nyuma yuko bigaragara ko saze bigeze hagati iyo yimprovinza ganatsinda nk'igitsindo canka agakora yindi exploit bigaragara ko umenga birahuramura amaso equipe yitwa Real Madrid kumva umenga niyo murekura nawe agakubitana n'urukundo afitiye equipe yitwa Real Madrid akumva atosoka muri equipe yitwa Real Madrid bigana bwuzuza 40 uno mwaka 40 40 ku myaka 40 Luka Modric nagomba kuvirira equipe yitwa Real Madrid ariko kandi binagaragara ko Real Madrid nayo igomba kumuvirira arashobora kongereza amasezerano y'umwaka umwe muri equipe yitwa Real Madrid ku myaka 40 nibajije niba koko Modric ari umukinnyi gikenewe muri squad ya equipe yitwa Real Madrid kugira ngo ayifashe myaka 40 zuri kwiza mu kwezi kw'icenda gerekezo gicenda kwezi kw'icenda yakwiye ko 2025 arashika Imana mutije amagara ku myaka 40 Modric muri staff room ya equipe yitwa Real Madrid uyu so wari umwanya mwiza wo gurekera ikibanza abana nka Arda Güler mu nkino zero kamaze gukinisha iminota 137 yonyine witwa Carlos Ancelotti nivyo ngoma mbona mu binyamakuru muguma muvuga ko witwa Arda Güler adakina ati mugabo mumenye yuko agomba gukina ariko tubibona ko agomba gukina ariko kandi niyo equipe mushaka agomba gukina rero ku myaka 40 Luka Modric katagomba kuvirira equipe yitwa Real Madrid yari umukinnyi gikena muri squad equipe yitwa Real Madrid ariko kandi nibaza kibazo kuvuga ngo ku myaka 40 ubwo ni yarageze ko Real Madrid ifata icemezo cyo gutandukana na kapiteni wabo Luka Modric kugira ngo batangure ni muri gutanga umwanya ku bakinnyi hagati mu kibuga note bien uwitwa Arda Güler hagati mu kibuga turagumana Modric ku myaka 40 nibishira mu kaga uwitwa Arda Güler hagati mu kibuga na cancara ko bigaragara ko ari umukinnyi yigizwe inyuma cyane mu bakinnyi bakina hagati mu kibuga kwa Real Madrid umwana muto ni Modric mu nkino 10 equipe ya Real Madrid yo gukina mu nkino mu mahiganwa yose yatanguye 5 ashigwa ku gateko kasubira abandi 5 sindi burabizo yashize ku gateko kasubira abandi ahubwo mugomba kwanaliza mbega inkino yatanguye byari bimeze gute yaratanguye imbere ya RB Salzburg muri UEFA Champions League unavyuka genekezo ya 2023 kwezi kwa mbere batsinda RB Salzburg ibitsindo 5-1 n'urukino Madrid yari yamaze kuronka qualification muri barrage yagomba kubandanya yemeza kandi kuri Stadio Santiago Bernabeu nakino kimwe cyo tumutaruri abakinyi ba office Luka Modric canke ni match umenyereza yategezwa kugira amarotation ivaye nuko ari match ya Kenya ta pressure ariko urundi rukino Modric yaciye atangura nyuma yaho n'urukino equipe ya Madrid yari kirakina na Brest n'ubundi muri UEFA Champions League nubundi kuja kwa Brest kuri Rudurudo gengaho basanzwe bakirira kuri journée ya nyuma ya UEFA Champions League nta kintu nakimwe byari bivuze byo tumutazana Luka Modric mugiye muri championnat yatanguye match nako yaciye atangura match yo muri Copa del Rey ezwi ku izina imbere ya equipe izwi izina rya CD Leganés bivuze ngo kugezaho dufashe ubunyene mu nkino zigera kuri 3 yatanguye muri 3 zonyene guhera genekezo 23 kwezi kwa mbere 3 yatanguye ni 2 muri Champions League bari bamaze kuba babona ati twaragiye muri barrage vyaraheze canke se gutsinda Salzburg na Brest naco bivuze kuri Real Madrid ni ibintu bisanzwe kuguza muri Copa del Rey ugaca umutanguza imbere ya CD Leganés byari ibintu bisanzwe mu gihe dufashe inkino 2 zo muri La Liga aho yatanguye ni kuri Osasuna Pamplona no kuri Girona petere kuri Osasuna Pamplona uvuga ngo aho umenyereza niyo ni gorukino gwitwa yuko yatanguje Luka Modric mvuga ngo aramuhaye match ko dufashe ngo ngi match pass buri Luka Modric yatanguye umugabo azwi izina ryande yaje imbere y'Amarisispania kandi uno munsi jewe ngiye gushira kuri balance uno munsi bivanye nuko mbona Luka Modric n'uburyo mbona Arda Güler mugene murano ujya kina muri equipe nationale n'umukinya agomba kwisanga azogwanira ikibanza hariya ku ruhande kwa ba Rodrigo Goes na ba Brahim Diaz kenshi buriya Brahim Diaz ndamona kenshi nk'umu mediateur ku numero 10 gusumba uko ndayibona mu Arda Güler singomba kuvuga ko adafise qualité yo kuba meneur doje numero 10 mwiza mugaba akina gute akinira ku ruhande cyane
nimba kinira ku ruhande tugaca tubona style ya Luka Modric ari hagati mu kibuga. Modric il est fort muri récupération muzobirabe nubwo ari umusaza. Modric afise ballon nubwo ari récupérer ari imbere ya surface yiwabo ari capable yo guhindukirana umupira agacenga rimwe kabiri gatatu agatanga ballon akayigarukana ukabona ngo ari karakina ibintu equipe ikeneye muri uwo mwanya bikeneye experience nubwo equipe bikeneye igitsindo mu minota 2 canke 3. Ufise Modric biroshe cyane gusumba Gurere yifitiye confiance y'umukinyi mwiza akiri muto kandi abakinyi bakiri bato baraguye kujera matière yo kutagaragaza impano yabo. Buriya Gurere umubwiye ati ja mu kibuga urabona ibyo ndagutumye ego gerageza utanga umupira utacenze nubwo azi gucenga biragoye ko abikorerako kandi uramutse ugiye kuraba mu bijanye na experience nta kintu nakimwe cotuma Gurere uvuga ngo match yananiye abandi niyumvire Gurere direct niyumvire Luka Modric. Aba bwose twanze twemeranye kuri effective Madrid ifise nimba utanguje Luka Modric abakinyi bose bakomeye atacabaye ni esheke kuri Madrid kuko uyu Luka Modric tumutuma ibigoye cyane ko twanabonye match atangura biramugora bivaye n'imyaka abadiwere nibiki equipe zo zitangurana ritme yo kugomba kurondera ibitsindo hakiri kare ugasanga umusaza biramugora. Mugabo dufashe style profile bafise uno munsi Arda Güler na Luka Modric jewe match yananiranye nshaka ko ihinduka ikeneye experience kugira ngo insinzi ibe PS n'abakunzi ba Real Madrid barumva ko tuzana Arda Güler uretse Luka Modric. Ibi rero birerekana ngo umusaza niki gituma guma kwa Madrid do mapar bwa mbere ni objectif yo gusumba objectif Madrid mufiseko kuko ku bice byinshi kwijana Madrid yotakaza Luka Modric ni safaringe gusumba uko Modric yotakaza Madrid agasafaringa. Ibyo ndabivuze kubera iki Modric afise objectif yo gukina igikombe cy'isi 2026 kumwe na equipe ya Croatia kandi uno munsi kudakinishwa cyane muri equipe ya Real Madrid birategura Luka Modric kwama yisanga muri treve international kizanga mu guseruka y'igihugu atarushe gusumba uko nguno munsi uyu Luka Modric yisanze muri Inter Domino cakini minota isumba iyakina no munsi kwa Madrid. Ibi bintu vyuko Luka Modric ashobora kongera amasezerano muri equipe ya Real Madrid je de ma part ni turufi ikomeye cyane umugabo witwa Perez ariko arakoresha kuko nkuko bigarutse ko facteur experience muri equipe ya Real Madrid muri mediane uno musifise sinibuka ko harejo sinibuka ko hari igihe umunsi tuvuze Daniel Ceballos abantu bakagomba kupinga ngo Ceballos si mwiza nimba mu mediateur no munsi je ndiko ndabakonvenki n'ibintu akina ni Daniel Ceballos kandi Ceballos no munsi experience arayifise gusumba ba Jude Bellingham ico ndacemera kuko wewe bivanye n'umwanya yahabaye apane umwanya yakinye mu kibuga gatanga bivanye n'umwanya yahabaye bwana shaka wibuke n'igihe yabaye kwa Arsenal mu titirere mugabo no dufashe Jude experience afise do mapar ni experience isumbiye Ceballos kubera ko Jude nta rukino rumwe rwitwa ko rukomeye kwa Madrid mu biye bigoye kuva hashita ataki yo no ofete kandi atana bahetsa kana batsinda n'ibitsindo byo mu minota yayo. Jude ni mwiza yaraserutse aho gwari rukamvya aratabara Real Madrid yaninjanye bien sûr profil te ubwoba itari comparable ni Ceballos mugabo experience iba mu muntu. Daniel Ceballos afise experience nyinshi mu bijanye n'ingene Real Madrid igomba kubaho gusumba Jude. Ceballos vyanavuze ko buri witwa Joshua Kimmich ashobora ko gikongereza amasezerano muri equipe yitwa Bayern ariko yari yabanje kuganira na equipe yitwa Real Madrid ariko mu nyuma Real Madrid imaze kumbwira ati biragaragara ko tutogutora mu gitwana dusubitwa Daniel Ceballos mwiza ati mu kibuga no kuvuga ngo mediane rimwe Ceballos mediane rimwe Jude Bellingham mediane rimwe Federico Valverde yahindutse mu nimero 2 muri no miss mediane rimwe Aurelien Tchouameni nawe no Maxiari mediane rimwe Eduardo Camavinga no mu nimero 3 bisiguye ngo Real Madrid visa mediatere baba Polivara ushobora gukinisha ku mpande cyoka mukinisha muri axe central kandi bigoye ko akiringa no tatakinije windi post atari yiwe bivanye no gutoka effective yabo bisigura ngo Luka Modric a chaque fois ahari Luka Modric ndi bariko baramucomagura ariko akina inkino zike kandi Luka Modric ntakina umupira yize Luka Modric akina umupira uri mu marasiwe biziguye ngo a chaque fois yinjiye mu rukino mugombe muri ko mukina na Real na Barcelona mugombe muri ko mukina na Atletico Madrid cena za Manchester City Luka Modric acinjira mu rukino mu minota 60 ya nyuma donc mu minota 60 asigaje match isigaje minota 30 influence Modric igomba kugaragara mu kibuga gusumba ko ba Jude bari bameze ugomba kubona ko habaye change muri equipe ya Real Madrid kubera iki arazi ngene yorganiza urukino arazi ngo nimba ya kariteto ni Chris yo kwihutisha urukino canke yo kurwitwara buhoro buhoro bivanye n'ivyo twifuza nanje ndi nayo rero no muzugenda urabe afise imyaka 39 biento 40 cemo gutanga akarorero manigereraniriza ama equipe asa no ko ari kuri nivo akomeye abakinyi bayo kwa Manchester City bafise aba mediatere bagera kuri 3 b'imyaka 31 kurenga ndavuga Mateo Kovacic ndavuga umugabo na Bernardo Silva na Bernardo na Kevin De Bruyne babaye bane
undabire iyi sezo turimo yaba De Bruyne yaba Gundogan yaba Kovacic yaba Silva nta numwe afise nivo ya Modric kandi Modric ni numutama gusumbabo mugabo iyo Manchester City yaharuye kuri nyabakinyi gusumba uko yoharuye ku bajene abakinyi bakaruhuka abo basaza bakaruhuka. Real Madrid ifise abajene beza au niveau mondial mugabo experience atayirimo nyinshi bagaca bagira Luka Modric experience nyinshi umupira mwinshi mugabo imyaka myinshi baca bamenya ngo Luka Modric tumujera gute azogira icafashije bano bana mu buhe buryo haba inyuma y'ikibuga. Modric ni muzima afise ijambo udapfa kuririrako haba mu kibuga arinjira akambara kapitana mwese mugahindukiza amaso mukabona ngo hinjiye kapitene nk'umusina kapitene wa equipe n'umusini kapitene wa equipe mukuru. C'est-à-dire que yongera amasezerano y'umwaka umwe n'ubundi ndabibona muri we yo gukuza Jude Bellingham kugera ku rwego Real Madrid mwipfuza ko ndabona muri we yo gukuza Eduardo Camavinga ndabona muri we yo gukuza Chouameni ndabona gukuza umukinyi wese wari muri Real Madrid yaba na Kylian Mbappe yaba na Vini Hamusi Rodrigo mu mimenyereza muhamagara papa kandi ati si papa we w'amaraso mugabo ni papa we kubera adaptation yamufashije donc afise ingena mufashije kuba hi Madrid hari impanuro ashobora kuba agenda mu Luka Modric no muri Real Madrid nimba iprevoya kugira kumwongera amasezerano y'umwaka umwe Real Madrid barashe ku ngingo bisigura ngo Luka n'ubundi je ndiko ndamubona Hazard yavuze ngo muri Mondial ya 2026 agomba kuba hari akimeze kuno ata kibazo c'imvune yagize. Croatia itunza abatama amagaro ka Modric turagomba kumubona mu bakinyi beza Croatia iri kwigenderako. Erega mvuze kwisanga muri equipe zero ya gihugu ya Croatia igikombe c'ica 2026 ni muri kondisiyo zayo nta equipe nimwe rego no muzi yorondera Luka Modric igaca yitsanga itomutanguza mu kibuga. Ibireka biba kwa Madrid amukeneye ko experience mu nkino zigoye gusumba kumukeneye gutangura mu kibuga mu gihe je navyivugi agikoroka mu kibuga gitanguramwo Akan Karanoglu na Enrique Mkhitaryan Modric bacha mu brassard agikoroka nko muri median ya equipe yari yose iyo muri ano mashampiyona 5 akomeye kumugwana wabura nizo birondera experience zo bikeneye Luka Modric nawe yo bakinira sezimwe akitwa ko bahaye buri kimwe cyose nkuko byagenze kuri Gundogan muri Barcelona. Bivuze ngo Modric nk'uwasohotse muri Madrid akisanga mu indi equipe yitwa kigise objectif yo kurondera igikombe haba ku mugabane wa Buraya muri ano mahigano 5 akomeye canke muri Arabia Saudite nta kintu na kimwe cyotuma Luka Modric atisanga agomba kwitangira iyo equipe gusumba uko kwitangira equipe nationale. Kuna muzina cyo yagiriza muri equipe ya Real Madrid Luka Modric yahaye Madrid byose hari naco gituma no musabona ari satisfait. Mwibuke l'année passée mbere uko champion itangura haravuzwe ko Luka Modric yifuza umwanya wo gutangura mu kibuga igihe Jude yinjira ariko Madrid amubwiye ati twinjije umwe mu bakinyi beza. Mwibuke press conference ya Ancelotti mu ntango zigano Jude acinira avuga ati nivyo Luka Modric umukinyi mwiza ariko namaze dufise umukinyi yitwa Bellingham afise profil cyangwa ashobora kuduha ivyo Luka Modric ahora duha kandi tubona ko tuzokubakira ko muri kazoza ka equipe ubwo tugomba kwiyumvira cyane uri muri kazoza ka equipe gusumba uyashaje. Ubwo rero ibyo bigaca bigaruka n'ubundi binyereka ko Luka Modric nyuma yaho yaciye yongereza umwaka umwe ari uwisezo turimo none yifuza kongereza undi mwaka. Bivuze ngo Luka Modric yamaze kuba convaincre bwa mbere no kumva ngo singomba kuba kuri pressure yo gutangura mu kibuga kwa Madrid. Kudatangura kwa Modric ubu nibikivugisha abantu nawe nibikimuvugisha nawe arabisika tugomba kuba mu batangura ya nk'umukinya gifite objectif acumva ko afite ibindi byo guha equipe nzero kagiye ya Croatia akeneye equipe mukingira kugira ngo azaraja muri equipe ameze neza. Izi entraînement zo kwa Madrid ndio kuzikora ni bon mugabo kandi rythme ni wahura ufise inkino 30 uri kwa Modric mugabura muri National na Brozovic asizo 30 muri Al-Nassr ugacora na uyu Kovacic ubona kwa City bagomba gukoresha agasenya kavoma ruhuka ari uko yagize nk'imvune canke iyo yarushe bikagaragara umumenyereza agacavuga ati reka uruhuke iyi mediane twoca tuyitumiki. Ugacora na Ivan Perisic no musi equipe ya PSV Eindhoven ikira mutuma vyose ba Marcelo Brozovic mu barabu ugacora urira n'uwitwa rero kwa kiri muto yitwa Josko Gvardiol Man City yitwa nkuko poste zose zikeneye umukinya zikinako ariwe bagomba kuzituma uri Modric uzoca utanga iki. Erega muri Croatia barizeye Modric wanashima gusumba abandi bakinyi baba bariko baraduga bakiri jeune mwije no kurondera insinzi akavuga ngo Modric ntagomba gusohoka mu kibuga tutararonka insinzi kumva ko ari wasenya akavoma ku myaka 39 hafi 40 none hamwe yo bakina no kwa Madrid tukabona izi treve zose adasigara treve yo mu 8 mu 9 mu 10 mu 11 mu 11 mu kwa gatatu mu kwa gatandatu
izo treve zose ukama uzibonekamwo ufise inkino zirenze 10-15 kwa Madrid watanguye ubwo Croatia ari cyo uzovugishoboye kujya ko yoyo bigaragara ko ari ico igomba kugusumba nini kugusaba kinini ya kuvya Madrid gusumba Madrid rero yongereze kontra mugabo byerekana ngo yaramaze kwakira no profile kandi Madrid izomufasha mu bijanye nuko atari equipe mushaka kuri pressure kuko ucizanga muri Al Nassr barakeneye igikombe byanga bikunda cha champion ucizanga muri Al Ittihad barakeneye igikombe cha champion ushaka kwizanga kuri niveau de competition yo gutanga ibikomeye cyane nkuko turiko turabona abakinyi ba Marcelo Brozovic n'abandi abakinyi bariko barava muri Arabia Saudite batokombe giseruko yabihugu yabo nani bariko baratanga byose bafise ritme hariya barakina bagwanira ibikombe nivyo uzotsinda ugwi buto mugabo wumve ngo uri Al Hilal ni wakina Al Ittihad ugakina Al Ittifaq ugakina na Al Qadisiyah ugakina nale Ahli pressure igomba kuba yo kumva ngo abangomba kubatsinda byanga nuvuga ngo bafise champion no munsi ifise imigwi mikuru canke umuhanganira igikombe nkuko tubona Premier League tuba duharura imigwi irenze 5 ibi ni none ibi bica bikwereka ko uri umukinyi nka Modric ugiyeyo bagomba guca babana bakwitera ko umusaruro batitaye ku busaza nguko rako bimeze kuri Luka Modric ashobora kongereza amasezerano y'umwaka agakomezanya na equipe yitwa Real de Madrid. Kurundi ruhande mumenyereza Carlo Ancelotti mu kanya gato imbere y'itangazamakuru mbere